Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya ituma abantu batari bake bahunga. Ishiramwe rya Afrika rivuga ko rifise amakenga y'abanyafrika bariko barimwa uburenganzira bwo guhunga intambara muri Ukraine. Umukuru w'iki gihe w'ishiramwe rya Afrika akaba na perezida wa Senegal Macky Sall hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat bariko bavuga ko bariko barakurikiranira hafi intambara ibera muri Ukraine, cyane cyane amakuru avuga ko abanyafrika bimwa uburenganzira bwo kujabuka umupaka kugira bakize amagara yabo. Mu itangazo bashize ahagaragara ryo ku munsi wa mbere, abo bategetsi babiri ba Afrika bibutsa ko abantu bose bahabwa uburenganzira bwo kujabuka imipaka y'ibihugu mu gihe c'intambara. Bategetsi bibutsa kandi ko hadakwiye kuba ugucagura abemerewe guhunga Ukraine hisunzwe ibihugu vy'amamuko yabo canke urukoba rwabo. Amakuru amaze imisi akwirakwizwa ku mbuga huriro yerekana ko abanyafrika batariko barafatwa kimwe n'abandi kubw'urukoba rwabo, kandi ubumwe bwa Afrika buvuga ko ibi bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Amerika nayo ibicishije ku bushikiranganji bwayo bw'imigenderanire n'ayandi makungu nayo yaraneguye iyo nyifato yo kubuza no kwima abanyafrika uburenganzira bwo guhunga Ukraine. Yavuze ko igikorwa cyose cyo gutandukanya abantu hisunzwe urukoba cyane cyane kuri iki kibazo cya Ukraine atambabazi gihabwa. Kuri iyi ntambara nyine, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Karim Khan yavuze jo kuwa mbere ko atanguje amatohoza ku vyaha byoba byarabereye muri Ukraine ndetse n'ibiriko birakogwa muri iki gihe inyuma yaho Uburusiya buhatereye. Karim Khan arongoye CPI avuga ko anezerejwe nuko hari ivyerekana kandi bituma umuntu yemeza ko habaye ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha ku kiremwa muntu vyakozwe muri Ukraine kuva mu 2014. Avuga ko aya matohoza azoraba no ku vyaha bishasha biriko birakogwa n'impande zose zegwa n'iyo ntambara yatanguye muri iyi minsi ya vuba ku butaka bwa Ukraine. Amerika n'Uburusiya icoka kibi gitera ciyongera. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu yavuze ko yirukanye abarusiya 12 bo mu mugwi w'abadiplomate w'Uburusiya bakorera ku cicaro ca ONU i New York hano muri Amerika. Amerika ibagiriza kuba bagiye mu bikorwa vya maneko muri Amerika. Umuvugizi w'umugwi w'abanyamerika bari muri ONU Olivia Dalton yavuze ko abasabwe kuva muri Amerika barenze ku burusho bahabwa bwo kuba muri Amerika baja mu bikorwa byo kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa byo maneko. Yavuze kandi ko iyi ngingo Amerika yayifashe ivyemerewe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vasily Nebenzia yabwiye abamenyeshamakuru ejo ko abo barusiya 12 bategetswe kuzoba baravuye muri Amerika ku itariki 7 y'uku kwezi kwa gatatu. Washington, Ijwi rya Amerika. Tuve muri Ukraine tuje muri Afrika. Abimukira 9 barafiriye mw'ibahari ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi ku nkengera za Tunisia, aho bariko bagerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Ibi vyavuzwe n'umushikiranganje wa Tunisia ajejwe kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Ibiziga vyabo bimukira bamuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika vyatowe n'abasirikare bakizura imbibe z'amazi mu ntara ya Al Mahdia iri ku nkengera z'ibahari Mediterane ku ruhande rwa Tunisia. Ubwo bushikiranganje buvuga ko abandi bantu 9 bacoboye gutabagwa. Bwisunze amakuru bwahawe n'abarokotse buvuga ko ubwo bwato bwandurutse ku kivuko ca Sfax ni muri Tunisia mu ijoro ryo ku munsi w'Imana butumbera kuja ku mugabane wa Buraya.
Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu muri Tunisia rivuga ko mu mezi 9 ya mbere ya 2021 abasirikare bo ku mbibe z'amazi bafasha bimukira 19,500 bari kubagerageza kujabuka muri Mediterane. Ku mugabane wa Afrika kandi Burkina Faso yaratunganije cyo ku munsi wa mbere ibiganiro birimwo imigambwe ya politike, amasendika y'abadandaza hamwe n'imihari y'abanyagihugu bato bato. Ibiganiro bitumbereye kurabira hamwe uko igihugu cyosubira ku ntwaro ya gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi kwa mbere. Uyo mubonano wabereye ku mugwa mukuru wa Gadugu, waganiriye ku nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha ryateguwe na komisiyo yagenywe n'abasirikare nk'uko amakuru y'abavyitabiriye avuga. Ibiganiro bibaye kandi mu gihe ishirahamwe CEDEAO ribandanya gusaba ko Burkina Faso isubira mu butegetsi bw'abasivile inyuma yaho Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba afatiye ubutegetsi ku nguvu. Iyi nteguro y'ibwirizwa shingiro ishinga ikiringo mfata kibanza c'amezi 30 kikazokurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka hamwe nayo abatware bo ku mitumba. Ariko perezida w'ubu w'imfata kibanza ayo masezerano ntazomwemerera kwitoza muri ayo matora yose nk'uko iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro ibivuga. Damiba yarahiye nk'umukuru w'igihugu na kizigenza mu ntwaramiheto ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri kurangiye. Urakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU Femmes ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Abaharanira agateka k'abagore bavuga ko ico kibazo kibandanya. Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mu bagirizwa amabi harimwo abategetsi bo mu nzego za leta. Uyo ni Immaculée Hunja arongoye umuhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya President Amerika Maison Blanche byatangaje ko ubushikiranganje bujejwe ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bigenewe kubuza igihugu cy'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU Femmes ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Pierre Claver niyo nkuru arabiducira ku mayanga. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU Femmes cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwara igisata ca ONU Femmes mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo, Maxime Huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe vyose haba mu buryo canke ibikoresho. Nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille. Ati narashimikiye cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wavamo umukenyezi, abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego no kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu ryabo canke ako kabi kakagabanuka bimwe biboneka, kuvura abo byashikiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabi karanduranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwabo uburyo canke ibikoresho kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu. Compétences
mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije harimo ikibazo c'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha Onifam yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo c'ubuvuzi cotanga ivyo bimenyetso. Bishimangirwa na Jeannette Kem atwara Onifam mu Burundi mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Là, vraiment, il y a ce qu'on appelle forensic medicine. Ati ni kibazo gikomeye natwe kiraturagishinga. Hari bigusanga bitanga ibimenyetso by'abafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi vyemegwa n'ubutungane. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi ni Onifam yacubakishije. Nongaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo. Mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yitura ubutungane yongera avugwe turabitanga. Turabifisa no mu migambi. Ibi vyofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi baharaniye amahoro n'umutekano Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari. Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mu bagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi afatiye ku gitsina haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa. Uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021. Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto, imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo bisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba vyatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Ku rubuga rwa Twitter ivyo biro vyavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro vy'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo Seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi ry'Amerika kw'abavugwa n'abafatwa bibera mw'ibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver. Ababa ahacukugwa za kariyeri mu gisagara ca Kigali mu Rwanda basaba inzego zibishinzwe gutegeka abashoramari gusiba ibirombe vyabo kuko bibateza imyuzure ishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga. Eric Bagira ubusara duha ibindi kuri iyi nkuru. Aya mazi aturuka ahangaha yose ubwo agashwemukira yiruka nkaje wanje mu rugo piri nta handi agarukira. Reba hari umuhanda urataba mu giruti ukuntu habaye. Mudukore ubuvugizi nk'abantu b'ababyeyi turebe ukuntu aba bantu rwose twe twarahamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendana. Turi kumwe n'umusaza Etienne Haragirimana ku musozi wa Kigali mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu musaza arereka Ijwi ry'Amerika uburyo amazi aturuka mu birombe abashoramari bacukuramo za kariyeri zo kubaka imihanda arushaho kubasenyera. Bwana Haragirimana na bagenzi be bavuga ko bamaze imyaka 2 bahanganye n'ikibazo cy'amazi atari uko ababishinzwe batakizi ahubwo mu magambo yabo barabibabwira bakabyirengagiza. Haragirimana nyuma yo kudutambagiza ibirombe biri ku musozi wa Kigali yakomeje atujyana no mu ngo z'abaturanyi atwereka uburyo ikibazo cy'amazi abasenyera kibahangayikishije. Amazi ejo bundi yaraje nuko hano haruguru bahagajije akubita haruguru yinjiramo hano yinjiyemo hano noneho ahangaha amazi niwe yashwemukiraga amanukira
noneho ngewe ubwanjye ndaza nkinguye urugi nta bari bahari amazi antanga imbere mpita mvuga intabaza umudugudu se mudugudu ibi bintu ni ibiki koko turabigenza dute murebe ukuntu aya mazi arimo kudukorera ibi bintu turabigenza dute koko amazi agashwamukiramo hano gutya yiziramo gutya noneho turatabaza ibintu tuzarega he tuzagenza dute amazi akaza akikubitamo hano mu neza agahurura dore mu nzu akagenda agahurura ugasanga igiye kushwenyuka. Abaturanyi baharagira Imana nabo bavuga ko iki kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke. Reba uyu musaza, ureba uyu nguyu ni indushyi yaruhiye muri ibi birombe. Reba buriya mu rutoki rwe, urumva natwe ubwacu iyo imvura iguye biraturika bikaza bigakubitaha abana hano. Aya mazi aya ngaya yose atera mu ngo z'abaturage, nta n'umwe uryama. Noneho twebwe bitubangamiye ku mazi atera mu rugo. Ntibabishobora se ntibafite amamashini bareba uburyo bacukura wenda imyobo nk'itatine amazi akaruhukira. Ubundi bakagombye kuza abantu imashini bakongera bagasiba nk'ibi bitaka. Reba iki kirundo kiraho. Aha muri ibi birombe abaturage bavuga ko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali baza ko hamena imyanda imvura yagwa ikayikusha umuri yerekeza mu mazu y'abaturage, bakifuza ko ababishinzwe bakemura iki kibazo. Icyifuzo twebwe dufite nuko mwadukorera ubuvugizi bene biriya birombe bakabitaba, bamara kubitaba bagashyiramo utuntu tw'udutarasi mo gutya bagacamo udutarasi amazi ntiyongere twongere kuyabona. Niyo arimo kutwica cyane ariya mazi, biratubangamiye cyane biriya bintu. Muzatubarize, ntabwo ari njye njyenyine, naho hepfo mu muhanda baramanuka amazi yamanuka ugasanga barasakuza, kandi amazi sinjye yabateza, nabo bakire bo haruguru bacukuye biriya bintu. Urebe tukabireba bikatuyobera. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryamenye aremeza ko abacukura za kariyeri barimo ababikora babifitiye ibyangombwa n'abatabifite. Bwana Jean Rubangukangabo ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo bakizi, yemeza ko ubucukuzi bwa kariyeri butagomba kubangamira ibidukikije n'abaturage, kandi ko bagiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya. Icyambere cyo kikwiye gukorwa byihuta no gutunganya ahantu ku buryo haba ahantu ho guturwa cyangwa se habereye abahatuye. Ikindi cya kabiri, ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abakoze ubwo bucukuzi bwa kariyeri, cyangwa se tukareba n'ubundi buryo twabikoramo, kuko bitanakozwe vuba cyangwa se binatinze mu by'ukuri byanashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ikindi wenda cya kabiri ni ugufatikanya nabo, kuko abenshi mu by'ukuri baba baza kuhacukura, bo baba bahari umunsi ku munsi nk'abaturage baho. Ni ugusangira amakuru kugira ngo igihe cyose habayeho guteshuka kurimo aracukura, ayo makuru azira igihe, noneho hafatwe ingamba mu gihe gikwiriye. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu ntatanga igihe ntarengwa iki kibazo cyaba cyavuye mu nzira, akavuga ko hazabaho ubugenzuzi bugamije kumenya abacukura kariyeri mu buryo bwemewe n'amategeko n'ababikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babafatire ingamba. Ibi birombe bikomeje guteza ibibazo ku baturage, biri ku hegitari zisaga 10. Ibi biriho mu gihe ibiza bikomeje kumvikana byibasira abatari bake hirya no hino mu gihugu. Ntitwabashije kubona umubare wa nyawo w'imiryango ibangamiwe n'iki kibazo, ariko ikigaragara cyo amazi ava ku musozi wa Kigali arakomeza ku buryo agenda yibasira inyubako zijyanye n'icyerekezo ziri kuhazamuka, zirimo n'umudugudu mushya w'amazi aciriritse batangije mu minsi mike ishize. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi ry'Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL, tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi, nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero, nta gukuraho urushinge kuri radio ya Ijwi ry'Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi ry'Amerika. Ninde uzakijyana? Ntimuzacikwe.
umuyobozi w'igisata c'ingenzi mu Burundi amenyesha ko naho ibintu vyo kurata ari vyinshi mu gihugu, kubona atategeko rigenga ico gisata rirajaho ni imwe mu ntambamyi ituma ubushikiranganji butandukanye bwinjiranamwo, bigatuma umwimbu utaba mwiza nk'uko bavyifuza. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Igisata c'ingenzi mu Burundi gifise ibintu vyinshi vyofasha gukwega ingenzi, ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza. Vyashikirijwe na George Nimenya, umuyobozi w'ico gisata mu bushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara ca Bujumbura, aho ariko amenyesha abayigwa n'ico gisata ko mu bibanza vy'irate 127 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ariyo vyitwa ko bikora. Aratanga uturorero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'u Burundi mu gihe vyoba bitunganije neza gusumba uko biri uno munsi. Nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanje wo gushika ku bantu, ico twokwita hospitalite mu kinyamazuru. Ico ni cyambere twebwe tugomba kudandaza mu gisata c'ingenzi. Ica kabiri, ikiyaga Tanganyika nico kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijanye n'amafi. Abashakashatsi mu gisata cavyo baravuga ko twa dufise amafi arenga ubwoko 600, ariko ikora bwo dukenera na 10 ntibushika. Ni ikiyaga gifise ngira ngo hafi kilometero birenga 100 cy'umucanga, tuvuye ngaha mu Gatumba bashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata, turafise ikintu bita isumo riri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye. N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira. Mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro. Ari mu ntara ya Cankuzo yaramenyesheje ko Burundi bwicaye ku gahiye igihe ibintu vyokorwa neza. Hana cero sana bene dufise ibintu byinshi byo kurata. Turisme irashobora kuba ihinguriro rikomeye cyane mu Burundi, kuko nta ntara n'imwe idafise ikibazo cy'irate, ndetse n'amakomine yose usanga afise akantu special. Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021, igisata c'ingenzi kigenewe miliyoni 197 kugira gitezwe imbere. Umuyobozi arashima ko kigoroka leta, ariko akabona ko akiri make agereranije n'ibintu bikeneye kugira ico gisata cisununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma Burundi budindira agereranije no ko ibintu vyifashe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Turafise ingorane bisha kutaronka itegeko rijanye n'igisata cyo twokwita mu kinyamazuru cadre legal ya secteur du tourisme. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishinga ifise, ari naco gituma musanga hari cyahakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura, hari nico twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu canke ubushikiranganji byinjira namwe mu bijanye no gutunganya neza ico gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi, nta bigo canke amashuri asohora neza na neza cyo twita abahekeje ingenzi legide. Na Odasi Ndabahawe, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryigenga rikora mu gisata c'ingenzi Gisabo Tools, abona ko leta igifise vyinshi byo gukora kugira ico gisata c'ingenzi gitera imbere. Arerekana ivyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana Burundi biyongere. Anavuga ni inyubako navuga nk'amabarabara, hanyuma agahimiriza ababubaka inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu biri ku rwego canke inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu. Ariko kandi leta igashaho igisata c'inyigisho zijanye n'igisata c'ingenzi, ariko kandi leta ikabandanya yorohereza abanyamahanga ko turi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ayicitwa visa unique, basanga visa bakoresha muri tourisme basanga ni imwe, hamwe ni nawe Burundi bwoteye nabwo kashika, vyoba vyiza cane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo makengara yatahura, amenyesha ko ubushikiranganji bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata. Asaba ubushikiranganji bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira Burundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi vyerekana ko mu mwaka wa 2019 ingenzi zagendeye Burundi zanega hagati y'ibihumbi 300. Ibiharuro vyagabanutse cane mu mwaka wa 2020 biturutse ku kiza ca COVID-19, ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata c'ingenzi n'ahadatanga ibitigiri nyezina. Uwo muyobozi ajeje igisata c'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu Burundi baronkera uruhusha rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga c'indege ca Bujumbura no ku mipaka itandukanye bizofasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera Burundi. Aremeza ko visa yari intambamye ikomeye cane ku bantu bipfuza kwinjira mu Burundi. Atera kamo abarundi kugendera hari vyiza vy'u Burundi kugira nabo babimenye.
amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Ejo ku munsi wa mbere ibiro vya President wa Amerika Maison Blanche vyatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bigenewe kubuza igihugu c'u Burusiya kubandanya kugera ku butunzi bwaco. Ni mu gihe Uburusiya bwo bubandanya ibitero ku gihugu ca Ukraine. Ivyo bihano ku mari vyerekeye banki nkuru y'Uburusiya mbere n'ikigega ca leta kijejwe ishoramari. Temistokle Mutijimara abandanya n'ibindi kuri iyi nkuru. Ibihano bishya birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Bielorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura agahenge. Hagati aho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Naho kubirebana n'uko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose biraba mu gihe ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu mateka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umwe mu bategetsi ba hafi ya Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa Perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'Uburusiya muri miliyari 630 z'amadolari, ubari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi harimo n'amadolari y'Amerika. Mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'Uburusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta, ku buryo bwafasha mu kuzahura ubukungu no gushyigikira ifaranga ry'igihugu. Uwati itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kugera ku bubiko bwabarirwa muri miliyari z'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite, bwabo buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari y'Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya, minisiteri yabwo y'imari n'ikigega cya leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo bwohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'Uburusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yabwo biyakura muri gahunda yo guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka SWIFT. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin ku gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'Uburusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'i Burayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo ryo kuwa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana Uburusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT, ikintu Amerika yari imaze iminsi yirinze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe Uburusiya butakwisubiraho. Icyakora Bwana Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano